Amavuta yose uko ari imice itatu ahezagirwa rimwe risa mu mwaka mu kiringo nk'iki mubona turimo. Ku munsi nk'ubu kandi abasaseredoti turahabwa akanya ko kuzirikana no gusubiramwo ivyo twaraganiye Imana kuri wa munsi ukwatirwa. Ico gituma doti wese ku munsi nk'uyu atumirirwa kuzirikana ico yemeye wa munsi, akanazirikana yiyibutsa ico iryo banga yinjiyemwo risigura hamwe n'ivyo rimutegereza. Nk'uko Kristo yarungitswe na Data, niko nawe yatoye abatumwa araheza arabarungika. Abasubiza abatumwa n'abafasha babo aribo basaseredoti bari mu bunywanyi budasanzwe na nyene kubatorera iryo banga ryo kwigisha, gutagatifuza no kuragira igihugu c'ab'Imana. Doti ahamagarirwa kwamafata akanya k'umwiherero, gutyo agasubira kuzirikana ka kajambo yavugana n'Umukama, akanasuzuma yuko akiri mu ntumbero yuko akiri mu muco wako kajambo. Kukaba nkako indagano si y'ikiringo kimwe, si y'umunsi umwe. Indagano canke isezerano mwagiranira n'Imana imuhamagarira kwama ariko aririmbura ku munsi akazirikana uburemere bw'iryo sezerano, na cane cane akaremeshwa nuko ari ikintu Imana itamutereranya aro kumuvuna. Imana nidufasha kwikora iryo banga, ikaduha n'akanyamuneza kurigendera, rikadutera akanyamuneza naho tuba turi mu muruho, gutyo ntituyitware mu myidogo.